Haleluya. Tubakomera amashi cyane abaduhaye inyigisho batandukanye, baduhaye umuco. Jere ikibazo cya nyuma nakibikiye umuntu umwe. Muti ninde? Mukimbaze none nani ndabishura. Ibi bintu by'ibicaniro ni apotre atangwe kubizana abitwigisha. Sivyo? Hari umuntu abaje ati none buri mukristo wese yo bishobora. Rero munyemerere nabanyemerere ndamugore babuze umukristo wese niwe muvyeyi w'iri shengero. Reka tugusabe mu cyoro canyu muco munaturangiriza ikwane cy'uno munsi mugere hano mwishuri iki kibazo hama muduhe umugisha. Reka tumukomera amashi tumwakira. Karibu cyane. Haleluya. Shaka tumanze dusubire dukomera amashi cyane izi nzavya ziri mu butunzi budasanzwe. Nagumye niyumvira muri ko murishura ibibazo canke amentebation mwagiye mugira kuko ibyo byose nibibazo bagiye bishura nta wari karigisha nibazo bariko barishura. Nagumye niyumvira yaba yarijeho nicaye hajya nari kuvyishura gute. Mugabo nagiye gusanga uko nari kuvyishura niko nabo bavyishuye. Haleluya. Aho rero bica byumvikana ko nta desequilibre irimwo muri no conference. Ahubwo nyabuna Imana ishimwe ko ikiraduha abantu nk'abamwebwe bafise ukugutahura kw'imwemu kuko nivyo benshi muri kino gihe biriko birabanyuzura kandi bakijijwe nivyo biriko biratuma iki kintu numva umengo turi generation ibwirizwa gukosora iki kintu. Yesu yavuze ngo abana b'umwijima baciye ubwenge kuruta abana b'umuco. Kambwiye kubiraba niko biri. Abana b'umwijima bo bahageze ibijyanye n'ibicaniro barazi neza ingene babwirizwa kwangaje ubuseruye bwabo, ingene babwiza kwangaja ingufu zabo, ingene bangaja commitment yabo, nta bintu vya moitié mesure ariko bagiye bagenda bose. Ariko twebwe hageze kuri twebwe kubera kudatahura neza ibijyanye na concept y'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana si ukutugira ibinebwe. Ubuntu bw'Imana ahubwo n'ubudushoboza gukora cyane kuruta abakozi bakora cyane. Rero ubuntu bw'Imana Paul avuga ngo ubuntu bw'Imana bwatumye ntama kuruta izindi ntumwa zindi zose. Yari nyuma kandi ivyo niwe yagize revelation ikomeye cyane kubijyanye n'ubuntu bw'Imana. Mugabo ibi vyose turiko turavuga Paul niwe yashoboye gutangura novuga kubigaragariza ishengero ritangura kumenya neza ukungene ibintu bwiza kugenda. Hamwe ravuze ibijyana na mpwemu yera, ravuze ibijyana n'agakiza. Mugabo ishengero ry'abanyefeso niryo shengero bakrasa nk'ishengero ryari rifise maturité mu yandi mashengero yandi. Yagiye kurangiza abandikira ngo ariko sishaka ko mutamenya ibijyanye n'ivy'intambara yo mu buryo bw'imwemu. Aravuga abo tunigana. Aravuga Efesiens 6 verset 10. Singomba kwigisha ariko jewe Pastor Bidogoro yamaze kucishura. Mugabo gusa ngomba ntumire abantu. Watanguye dusozerane. Ejo ni jenzo bandiko ndakora n'indi couple yindi. Ariko dimanche ibi yariko aratubwira umufrere wacu niho rero tuzokwangaje intambara ku bicaniro. Culte ya dimanche kuva 16h30 ni culte ya délivrance y'imiryango. Ubiriza sikubera mu mvura gatoya sikubera ko ufise umuryango ariko ushaka kufise birakuraba mugabo kandi ukomoka mu muryango. Nta numwe ashobora kuvuga ngo jewe ivy'umuryango ntibindaba kuko twese burya ishengero ririho kubera ko umuryango wananiwe. Imana ntigeze igira iciyumviro kiri originale cibijanye ishengero. Ariko turavye neza turaza gusanga Imana icambere yiyumvire wari umuryango. Nubugiye kuraba ishengero niko yagerageza kugarukana iyo structure y'umuryango kuko n'umuryango Imana atanguranye nawo kandi n'umuryango Imana izoherezanya nawo. Nico gituma Yerusalemu sha hazoba iki? Hazoba mariage. Nta kintu ibi byose ko turakora no gutegura umugeni. Turiko gutegura mariage ku restauration ya mariage ya defaye mu itongo rya Eden. Alors iyo mariage
turiko tuyitegura gute umugeni wa Kristo ariteguye vy'ukuri nico turiko mugabo mbo sishaka kuvuga ivyo mumpe gatoya juste ngoma ndabahe nk'akavangu niko nuvuga kuko ejo tuzokwinjira indani ku dimanche beaucoup plus azoba ari deliver numva umengo iki kintu it matters most kuruta ikindi kintu cyose kuko iki kintu cibijanye na impact ya alliance na malien mu mariage canke mu miryango nico kiriko kiratuma ibihugu bimera uko bimera ama destiny y'abantu aba boted aba destroyed si kubera ikindi ni kubera iki kintu rero nimba iyi conference yaraje abimhemo baratahura neza yuko urazi Yakobo amaze kubona bitariko biragenda neza kandi nawe si kubera ikindi Yakobo yari kazira impact ya alliance na malien ya famille yakomozeko amaze kubona bimeze gutyo urazi ikintu yakoze yafasha abagore biwe bose n'abana biwe n'ivyo afise byose abijabukana umugezi hama waragaruka indoto mfise seyendi nukisoni twebwe twagize abana bacu batazozigira nuko amarira twebwe twarize as fathers and mothers abana bacu abahungu bacu n'abakobwa bacu batazorira ayo mosozi ndashaka ndabasharge gatoya mwumve yuko umviriza sibijanye gusa n'amahoro n'umunezero wogira mu rugo kuko urashaka kugira amahoro n'umunezero mu rugo eske abana bawe kuko sindi iyo umuntu agiye muri agize mariage uza gusanga burya ivyo ntubona uko tuzinduka kare tugakora ivyo dukora byose si kubera ikindi ni kubera ineza y'abana bacu nivyo canke sivyo inzu wubatse ubanje gutama ugenza ibirometero n'amaguru uvzimba amaguru gira amabavu kuri mariage urashobora kuca wumva umuntu avuze ngo iyi nzu rero ndayihaye umwana wanje ico turiko turarumdira mwumvirize neza no mutego wa Afrika yaguyemo ibi ndiko ndayivuga nk'intumwa nuko misozi twama turiko turatangura ariko ijambo ry'Imana tugira mu migani yuko umuntu mwica nke umugorotsi araga abuzukuri kuko hari amajination abiri ivyo nivyo nzoba ndiko ndavuga ejo hari amajination abiri abwirizwa kuronka umutahe imbere yuko batangura gukora ivyabo none umuntu atanguranye umutahe yahawe nundi awirondera eske abo bantu bazokwiruka kumwe sindiko muri ko muranyumva shaka ijambo ry'Imana rivuga ngo simpa y'amaguru zisiga abandi saba kerebutse basiga abantu urashaka kubukerebutse bakagusiga bitewe niki nivyo utamenye urafise ama capacité yose urafise ama compétence yose urafise ama skills yose mugabo hari ibanga rizotuma ivyo ufise bishobora kuba active cyangwa bishobora kuba opérationnel nico turiko turavuga amen alleluia munyemere gatoya ngomba juste sige aka kantu ni kibazo tuzokwishura ejo na dimanche umuntu urumva zorata ivyejo dimanche uraza urashobora kuza ngo nivyo ni deliverance y'imiryango niho uravyumva ariko urazi deliverance namandiko ndabwira abantu deliverance iza gushoboka no kugira ubushobozi igihe uri karayikoregwa atahura neza ibiriko biramo sindiko muri ko muranyumva iyo turiko turakora ama deliverance hari gihe umuntu aba datahura ikintu na kimwe mugabo yari umuntu ashoye gutahura aranagufasha meme no kugwana ugo rugamba biranyorera cyane ku muntu akuze spirituellement kumufasha kubohoka sico kimwe n'umuntu atana kimwe atahura muri kuko nejo satana ashaka kumukanga akagira ubwoba agasubira akamuposeda bigasubira gucika bishasha ariko atari ko byakabiza kugenda alors hinge gatoya musomere gatoya itanguriro igice 24 ndashaka umurongo okay hera kuri 3 ushikane kuri 6 sigoma sigure ibinzo bisigura ejo mugabo ngoma synthetize ibi byose bariko baravuga mutahure mbega aya malien aya alliance dans le mariage bimeze gute okay mugumane naje gatoya turashari kumwe tukiri kumwe numva amen imeze neza aha okay duga kuri deo gatoya agataha iyi ni mariage ya kabiri tubona iri mentionné muri Bible iya mbere nyabere mu itongo rya Edeni ya kabiri niyo Aburahamu yakoreye umuhungu we Isaka
ibi navyo birafishe bisigura so bivuga ejo. Aburahamu abarira umubwiriza wiwe, umukuru wo mu rugo rwiwe, yabwiriza ivyo yari afise byose ati enda nushire ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyane, munsi y'ikibero. Ikibero muracumva? Aburahamu n'umuntu yubashwe n'ugwego rukomeye. Aburahamu yari afise igisirikare, Aburahamu yari systeme ubwiwe. Uyu muntu yubashwe kuri rugezo abwira umukozi wiwe, aramubwira ati ngoma ndakurahize uhoraho. Mugabo ntidupfa kurahira gutyo nyene, afata ukuboko kwiwe agushanga munsi y'itako ryiwe. Nushira ukuboko kwa munsi y'ikibero canje, next, ndakurahize uhoraho niwe Mana nyene ijuru. Agomba murahize, agomba murahize. Imbere y'ukima yaje za kuba ya Isaka na Rebeka habanje indahiro, habanje isezerano. Muvyumve neza yuko mariage zose tubona inyuma yazo hariho imhemu y'isezerano izerekeje. Eske muriko mushiriko ndavuga? Nta shwa iraba mbwa batanga isezerano. Ndakweze Imana nyene ijuru niwe Mana nyene isi. Yuko umviriza utazosabira umwana wanje umugeni wo mu banyakanani kazi abo mbamwe. Isezerano agomba gukora nuko atazozana umukobwa akuye mu banyakanani. Okay? Bon. Ntamari inyigisho yejo. Ariko kuzoza mu gihugu cyacu muri bene wacu kuba ariho usabira umwana wanje Isaka umugeni. Kubera ikiyanse kaje mu banyakanani. Abanyakanani barafisa amasezerano yabo, barafisa amalien yabo, barafisa alliance yabo, barafisa ibyo bakoze. Ivyo rero ugenda ukazana uwo mugore ukuye aho hantu bizoza kwa affecta irindi sezerano rindi. Juko Aburahamu yahawe isezerano ko ni muri we hazovamwo uruvyaro ruzokwegukira amarembo y'abansi babo. Turashari kumwe. Uwo mubwiriza mugabo garuka inyuma gato. Muchozi vango go instead to my homeland, to my relatives, and find a wife there for my son Isaac. Duga hejuru garuka muzi 5 nyarukiriza. Uwo mubwiriza aramwishura ati kumbure uwo mwigeme ntazokwemera ko tuzanana muri iki gihugu. None bibaye bityo noba nkuye gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemo. Nafuye kugenda tangwe kumubaza ibibazo. Hari ibibazo byinshi bwiza kwibaza imbere yuko biyangaja muri relation iyo ari yo yose. Nupfe kugenda gutyo nyene ibikayangana byose sinza hawe. Haleluya. Reka mpeze. Aburahamu aramwishura ati uzuzira kaziri. Ikire nagikunze cyane. Mushoze vuga ngo no. Hariho inyishu. Oya. Abraham responded, be careful never to take my son there. Kubera iki atamusubizi wabo ari Kanani. Kanani nubwo harimo abanyakanani bafisani masezerano, mugabo aho hantu hari isezerano rya Aburahamu ryo kuba. Hamubwiye ati none basi nzera musubize iyo twaje tuva. Oya, haizi imyaka n'imyaka inshuro amatwe navuga ibijana ibicaniro kugira ngo bashobore guhabwa Kanani. Bageze kanone basubira inyuma. Murumva intambara iri kiraba kubera amasezerano. Aburahamu arabizi neza nivyo iyo yavuye hari yabo bige makeneye, mugabo hamwe yofata umwana we akamutwarayo hari kintu gitakaye. Aratakaje isezerano duka Imana yavuze ngo igihugu cy'Ikanani nico ndabahaye kuzoba igihugu cyayo. Ibi byose bisaba ku muntu w'imwemu gutahura ivy'amaso ngo adashoka akwereka. Mugana ngo nabwire kino kintu mu bijanye ivy'ama alliance n'amarien tubiza kuba abantu bari careful. Haleluya. Sinze ko muri ko muranyumva. Urumva nyene hariho ibyo usanga biri irreversible n'ibiki, ariko ntaco. Imana yacu ni Imana nizera yuko ishobora kuronka ukundi kuntu kundi ibigenza. Mugabo nuko ishobora kuza kubikora gutyo hari byinshi vyononekaye. Aro
kwishura ikibazo wavuze, mbega ni umuntu wese ashoboye gusambura ibicaniro? Si umuntu wese. Ninde ahubwo ashoboye gusambura ibicaniro? Uwa mbere no amaze gutahura icyarico ibicaniro. Siniko muri ko muranyura. Iyo ni etape ya mbere. Etape ya kabiri nuko ubwiza kumekinga sure yuko nubwo umaze kubitahura, umaze kugera ahantu udisposa ibigwanishwa vyose bikenewe muri iyo ntambara. Birivuga ngo ibigwanisha by'intambara yacu atari byo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana biri qualifié, bifite ubushobozi bwo kushingura akarimbi kose, gusubiza hasi icishize hejuru cyose. Twitegure no guhana. Sore wese yiteguriye guhana ni umuntu amaze kugera ahantu, amaze kuba amaze kuronka ivyo bigwanishwa bimufasha kugwana iyo ntambara. Ikindi kibazo, ivyo bigwanishwa umuntu abironka gute? Bakivuze cyambere no kubwambere na mbere w'Imana wese. Yesu avuze ikintu gikomeye, umwami w'iyisi araje, ariko muri jewe nta kibanza ahafise. Eske uje kugwanya Satani ata kintu afise muri wewe? Musi bose nzovyibagira, twari mwishengero rimwe navuze turiko turakora deliverance, umwana umwe w'umukobwa hari waciyaza ngo yari abantu bakuriye nyine ahantu bavuga Igiswahili, na sisi tumepewa mamuraka, na sisi tunaweza gukemea mapepo. Atarazi yikumagura ho nyina ashaka kubona umuntu ningene rekaragira bati uyu muntu si umuntu w'intambara. Atarazi pepo kwa jina Yesu nagukemea, ondoka. Igiswahili kiraje. Urumva ya daimoni kirahindukira ikivuga ngo ndabasabye ikigongwe, ico nikorera kuri uyu muntu ari karanyirukana. Cha twumva tugize ubwoba. Ufite hagomba habe iki? Hagomba habe vya bindi vyaba muri Acte chapitre 19. Baba hungu basikewe. Mwizina rya Yesu umepora ibi tuzobivuga ejo na dimanche. Amadaimoni yose ndabashoke gato. Amadaimoni yose ntahunga kubera ko yumvise izina rya Yesu. Muriko muranyumva? Kuko nabaravuze mwizina rya Yesu umepora uravuga. Eske ntibavuze izina rya Yesu? Babigishwa ba Yesu, Yesu aje atevye gatoye. Baraje baraseni daimoni iranga kugenda. Wa muntu hari dogati ababigishwa bana bazani muntu bamaze amasaha 3 bariko baramukinirako. Yesu abonye ngo abantu bariko baraza arayikankamira. Petero ati ariko ibi navyo katavyo batubwiye. Amasaha 3 suko turayirukana. Bibaza ngo bayirukana batavuga mu izina rya Yesu. Mugabo Yesu avuze ngo idaimoni ibe nizi. Kizirukanwa gusa no kuvuga mu izina rya Yesu. Urazi kizirukana ni grade ufise, ni pete ufise mu isi y'imwemu. Iyo nayo ntiva ahandi, iva ubwa mbere na mbere ku buzima bwawe buri consacré, ubwa kabiri ibimazi biranga ubuzima bwawe uko bukeye uko bwije. Ivyo navyo nibihagaze ku vy'umubiri dukora. Kuko hari abantu ngurumva ngo akira amafaranga umwe ngo mugendere ngo kugicaniro, akira mwebwe jewe nzoshe hari igihe bitakenewe ivyo utanga mu bijanye n'ibifadika, habakenewe ko na wewe uza kugicaniro. Haleluya. Ibi tuzobivuga. Samademoni sagera kura kwavuze ngo mu izina rya Yesu. Wewe uri kuravuga umbiza idaimoni yose yumvira, muyumvize neza, umuntu isi y'imhemu isanzwe yumvira. Ndiko ndavuga isi y'imhemu ni gouvernement, ni urwego, ni system, ifise protocole, ifise ivyitondegwa. Siriko muri ko muranyumva? Ivyo nicyo twese turavuga ejo na dimanche. Rero nivyo mwaje pa gusa kugira ngo buri Saint-Valentin oya twe na Saint-Valentin gaduhimbaza, mugabo nakaryo keza kuko dutozwa ibijanye n'ivyimwe kubijanye n'ubuzima bwacu. Kuko urazi hari benshi ivyabo vyapfuye bitewe tigeze batahura izingi kongenderwako. Alors nagomba ndabatumire mu buryo bw'umwihariko muhagurutse ku maguru yanyu umunsi w'ejo. Nzo kwinjira indani nigisha ibijanye n'aya malien, ibijanye n'aya mapact, ibijanye n'aya alliance. Dimanche tuzoba mu biherero vya pratique.
Haleluya. urashobora kudesida uko abana bawe bazobaho batarabaho. Urashobora gukondisiona still dovi y'umuryango wawe utarawugira. Birashoboka ko ushobora gufata ingamba zose zishoboka kubijanye na kazoza kawe uko kazoba no mu gihe utaragashikamo. Ibi rero nivyo handi turiko turatorezwa muri kino kibanza. Hamwe abakobwa bakiri bato bomenya aya mabanga, abahungu bakiri bato bomenya ano mabanga. Haleluya. Ejo zo dufise ama mariage ameze neza. Burya ndababwire ubushobozi bw'ishengero buva mu kungene ingo zimeze, kuko ingo zirimwo abantu bavuye mu miryango. Nimba mu muryango wawe uri kurasekwa no mu ishengero bazoguseka. Siriko muri ko ishengero iri tubona ni ihuriro ry'abavuye mu miryango. Cyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu atashobora kugenza neza kumanaginga neza urugo rwiwe azomanaginga ishengero. Byose bihera hariya mu rugo. Ejo zo tuko turavuga ibijanye n'abana, mbega abana bacu tuko tubategura gute? Urazi kubona abana bo basigira ibirarane. Hari abana bahera muri mwa kubera ko abavyeyi babo ivyo ntikabwiza kuba mu izina rya Yesu. Numva amen imeze neza. Haleluya. Twuguruka amaso. Twunamisa amaso yacu. Reka dusenge Imana. Turagushimiye mwizigigwa mwami Imana yacu. Ibihe vyiza vy'ubuntu, ndavyita ibihe vy'ubuntu. Wemeye kuduha iminsi 3. Iminsi 3 mu buryo bw'imhemu nemezwa neza na mhemu wawe. Kandi iminsi 3 y'ukuzuka kw'ivyapfuye mu buzima bw'abana bawe mu izina rya Yesu Kristo. Iminsi 3 aho tugiye guhamagara ibitari biriho bikabaho kubw'ineza n'ivyo ugomba vyiza ku buzima bw'abana bawe waremye. Iminsi 3 y'amateka mashasha giye kwandikwa mu buzima bwacu. Iminsi 3 yo gufata ingingo, iminsi 3 yo gucura urubanza, iminsi 3 yo kurandura ikitatewe n'Imana, iminsi 3 y'ibihe vy'impemburo ku buzima bw'umuntu wese ari muri kino kibanza. Meza giye abana bawe. Ijambo ryatubwira ngo munsi y'izuba Salomo yagiye gusanga atari mpaya amaguru zisiga abana, atari abanyabwenge baronka ivyo kurya, atari abanyengomezi batsinda gusa. Ariko ati nabonye abaganwa bagendera hasi, ariko abaja bagendera ku mafarasi y'abaganwa. Mwami Imana yatugira neza. Hari bitabwirizwa kuba muri kino gihe cyacu. Ariko tuma tuzanye kuno musozi muri iminsi 3, iminsi 3 yo guca urubanza, iminsi 3 yo gusoma urubanza, iminsi 3 yo gutatura no kubangurukanya ibiriko biragenda bigora abana bawe. Ndabahezagiye uhoraho mwami Imana, ubahe gutahura kandi ubahe kumenya. Yesu baradusezerana tugira ngo uwo mhemu azobigisha ivyo ze ntasoboye kubigisha kuko nta mwanya mfise. Ndaseze mhemu yera kugira ngo akakanya afashe umuntu wese gutahura ibinyegezwa no kumwigisha ano mabanga agiye gutuma ubuzima bwa benshi bugirirwa neza, ubuzima bwa benshi bwongera gusubira kandi guhaguruswa, ubuzima bwa benshi bwongera gusubira kandi gutotahara. Turagushimiye kubatubereye umugisha. Pastor Christian, Pastor Mindogo, Pastor Alice, Pastor Bond, Pastor Erika. Mana yaje kwizegwa ndasenze mubasha bwa no mu bushobozi bwa uhoraho. Mana yaje kwizegwa nabo ubasubize aho bakuwe kandi ubandanye kubagufasha amageneration n'izina ryawe ry'ubushobozi, maze buri muntu wese afatwe n'agashavu kejejwe, kuko amarira yarize abo mu rungano rwe batazoyarira. Imiruho yagize amayisake yaguyemo azoyarinda abandi. Nico twamagariwe, nico turi muri buno bwingo. Uhoraho Mana yacu kwizegwa buri muntu wese umuhe iyo ntego, umuhe iyo volonté, umuhe muri we Mana uko gushaka. Nkukiza muri yari tubwira ko ari uduhalo vouloir faire mu mitima yacu. Ndasene ngo Mana ubikorere muri twebwe kandi ubigaragarize muri twebwe, maze mwe Mana tumake ino generation tube ivyaka mu buryo budasanzwe. Mwami Imana bigiye gutuma ivyizigiro bigaruka aho vyari vyaraheze. Kandi Imana yanje kwizegwa tukabera umugisha amahanga nkuko wabidusezeraniye.
urakoze turagushimiye kandi turaguha icubahiro izina ryawe turariha icubahiro kandi turaryubashe mu izina rya Yesu Kristo